murakoze yitwa Sylvain Zikoruriho aba ari jewe ndongoye urukino rwa ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi Febuka. No munsi wa gatandatu itariki 23 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2025 ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi Febuka ryaratunganije inkino arivyo twita amahiganwa ariko abera hano kuri no kaminuza y'ubuhinga bita Université Polytechnique do Gitega. Amahiganwa afise intumbero zikurikira. Ubwa mbere dushaka kuraba ubushobozi mu bijanye n'ubuhinga bw'abakinyi bacu hirya no hino, bijanye n'ubuhinga bwo kurwana, bijanye n'ubuhinga bwo kirabwe bita makata bita kata canke demonstration. Ugira kabiri naho dufise intumbero kugira ngo tuze turaraba bivanye nabo tubona babishoboye kugira ngo tuze twubake umugwi nserukira gihugu uzoshobora guserukira neza igihugu cacu, ukavyifatamwo neza hanyuma tukaronka intsinzi ko dusohotse. Ugira kandi aya mahiganwa nk'abantu tujejwe gukurikirana urukino rwa karate mu gihugu cacu Burundi bidufasha kubona urugero karate igezeko mu gihugu no kugira ngo dushobore gufata ingingo zibereye kugira ngo tuduze urugero rwa karate. Hari igihe bisaba yuko tuzana aba expert bo hanze, aho hose rero tubibonera ngaha nyene tumaze kubona ivyo abakinyi bacu bakeneye. Ikindi naco aya mahiganwa arafitiye akamaro abakinyi bacu kuko nabo nakaryo keza kugira ngo bipime babone urugero bagezeko, hanyuma bifatira ingingo yuko uzogenda bagakora hanyuma bakaduza nivo yabo. Nuko rero aya mahiganwa yitabwe n'amaklebe ashika 15 avuye mu gihugu cose mu ntara zitanu zose, Burunga, Gitega, Buhumuza, Tanyerera, Bujumbura, eka n'amahiganwa nk'uko benshi baza kubibona kumbonesha kuri niyo babishirako amahiganwa abana bariko baratufatamo neza kandi biboneka neza ko baje babishashaye cyane. N'amahiganwa dutunganya buri mwaka, mugabo uno mwaka turabona ko hariho akarusho mu bijanye no kwitabira aya mahiganwa kubera ko hitavye abantu benshi cyane. Mu maklebe 15 haje abakinyi bashika 229, muri abo harimo abahungu 173, hakaba harimo n'abakobwa 56. Ni ryambere turonka ibitigiri bingana nk'uko birerekana ko karate y'ukuri mu gihugu cacu iriko iratera ihurumbirwa itera ije imbere. Aba bakinyi rero bagabuye ku migwi dufatiye ku myaka bafise. Ubwa mbere hariho umugwi w'abafise imyaka iri munsi ya 10 abo twita U10 mu Gifaransa. Abo nabo rero no kuvuga ni imyaka 8 na 9, no twana tukiri duto cyane mugabo mwabonye tuvyifatamo neza cyane. Hanyuma hariho undi mugugira kabiri twita U12 no kuvuga abafise imyaka iri munsi ya 12. Abo nabo no kuvuga rero imyaka 10 na 11. Hariho undi mugwi w'indi myaka abo twita U14 no kuvuga abafise imyaka iri munsi ya 14. Abo nabo rero tujya tuvuga 12 na 13. Hanyuma rero hakaba nabo twita abakade canke U16. Abo nabo rero ni ku myaka 14 na 15. Hanyuma na junior, abo twita aba junior ni guhera ku myaka
16 na 17. Hariho rero n'abandi rero bakuze abo twita abasenior, abo nabo no guhera ku myaka 18 kuduga, n'abakuze abapapa bakuze bashobora kuja mu mahiganwa nta ngorane. None rero izo nkino zizomara iminsi 2. Uno munsi tukaba twatanguye ibijanye n'amakata, kata no kuvuga forme de combat conventionnel nakivuze mu gifaransa, avec plusieurs partenaires. Forme de combat conventionnel avec plusieurs partenaires, no kuvuga hajya mubona bakata bazunguruka, hajya abariko ni nyingwano